reka duhere ku bakenyezi b'imboneza. Muri abo harimwo mama Burundi, harimwo abakenyezi bari mu biro nshingamateka na nkenguzamateka, harimwo imboneza abakenyezi babahoze ari abakuru b'igihugu cy'u Burundi. Uno munsi tukaba twatewe iteka umutambukanyi wa sokuru wacu Petero Nkurunziza, mama buntu, turi kumwe kandi n'umutambukanyi w'incungu ya demokarasi Ndadaye Melchior, ndabona n'abatambukanyi b'abarongoye inzego nkuru z'igihugu, umutambukanyi w'umukuru w'inama nshingamateka n'umutambukanyi w'umukuru w'inama nkenguzamateka, umutambukanyi w'umukuru wa sentare ntahinyuzwa, umutambukanyi w'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Abo bose bakaba ari abakenyezi b'imboneza muri iki gihugu cyacu. Turabaramukije amahoro y'Imana. Ndaramukije kandi abanyamahanga baserukira ibihugu byabo canke amashirahamwe mpuzamakungu turi kumwe ngaha, na cane cane turamutse cane gose uyu mutama Damiyano mama aserukira ibisata vy'ishirahamwe mpuzamakungu, ariwe muhuzabikorwa wavyo. Tumukengurukira kandi ku mutima afise gukunda igihugu cacu, azi Kirundi cishi kurusha na bamwe muri twebwe abarundi. N'umunezero ndasanzwe kuri jewe uyu munsi gushobora kuvuga aya majambo makeyi mu Kirundi kugira ngaragaze ubucuti n'urukundo mfitiye igihugu cy'u Burundi. Haheze amezi 5 nshitse i Burundi. Naciye ntangura kwiga ikirundi. Nivyoroshe, ariko kubera ikirundi ari ururimi rwiza cane, ndakomeza kurwiga ku munsi kugira ndarumenye neza. Icifuzo canje nuko mu mwaka uza noba shobora kuganira neza na Barundi kazi. None rero turamukeje cyane, bisigura yuko afise umutima ku gihugu cacu gose. None natwe turabimukengurukiye, Imana imugirire neza. Turamukije kandi rero mwebwe bakenyezi murongoye ibisata bitandukanye, haba mu nzego z'igihugu canke amashirahamwe y'abikorera ivyabo n'amashirahamwe y'iterambere. Umwe wese yiyumve mu cubahiro ciwe, umwe wese yiyumve. Mwese rero, mwese hamwe ndabaramukije amahoro y'Imana. Ndaramukije kandi abene gihugu bo muri iyi ntara ya Rumonge. Abanyarumonge, hamujambo, hamujambo. Mambo vipi jameni? Abanyarumonge ndabakunda cyane kuko mwarantunze mu bihe bigoye. Ndanezerewe no kubana namwe.
nariko ndihweza ndaba imisozi yanyu numva ndanezerewe cyane. None rero namwe ndabaramukije cyane ndabashimira ko mwaje kutwakira n'igishika n'urukundo. Mwese rero n'abagabo mwese mwaje gushigikira abakenyezi banyu, abamama, banyokuru, bashiki bacu, mwese babamenyesha amakuru, abari mu nzego z'umutekano, abari mu nzego z'ubutungane, mwese abagabo mwaje ngaha namwe ndabaramukije amahoro y'Imana. Ubwa mbere na mbere reka ntangure nkeze abavyeyi bacu batuvyaye, nibo bazi imbere, kandi tubuze abavyeyi ni bose nta numwe abavuyemwo. Turabakeje cyane kubona mwebwe mwarashoboye kwibungenga ubuzima mukibaruka, isi ikagwira tugashobora kuyiteza imbere. Abavyeyi bose rero tubakomera amashi menshi cyane tubakeza. Uno munsi twaje gukeza umukenyezi. Mu Burundi ndiyumvira yuko atari igihugu kimeze nk'ibindi bihugu mu bijanye no kubahiriza agateka k'umukenyezi. Aho abandi bakenyezi bahora bagira imyiyerekano barondera agateka kabo, jewe ndashobora kwemeza ko mu Burundi umukenyezi yamye afise agateka kuva kera na rindi. Reka ndababwira ivyo mwirengagiza kubona kandi ari vyo. Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi rya kera imbere y'umuzo w'abakoroni, abakenyezi nibo bari bafise uburenganzira bwo gutora uwuzoba umwami. Hari iteka riruta iryo. Dukomera amashi umukenyezi n'igihugu cy'u Burundi. Aho hari nk'abatari babizi, abakenyezi nibo bavuga bati uyu niwe dutoya azoba umwami, kandi babivuze ntawabeshuza. None iryo ntiryari bwirizwa shingiro. Mu bindi bihugu abakenyezi baja kugwana barondera ko botora, bogira uburenganzira bwo gutora indongozi. Mugabo twebwe imvugo yagiye guhinduka, umukorona amaze kuza agacumenga umukenyezi w'i Burundi nta gateka yarafise. Kandi tubizi neza ko mu Burundi abakenyezi bari bafise agateka. Muze murabe mbere mu Burundi nibaza ko biri mu bihugu vya mbere bihimbaza uyu munsi mukuru, tuwushirako ingoga zose. Rero ko Uburundi aribwo bwa mbere, nagira nibutse gatoyi kugira twumve bimwe bimwe. Muri uku kwezi kwa Ntwarante icivugo twatoye kugenderako ni dushigikira umukenyezi dushingiye ku mico yacu. Kubera iki tubivuga uko? Mu migenzo y'ikirundi umukenyezi yamye ari umuntu wo gukingirwa. Hajya bavuga ngo abakenyezi barakumigwa. Mu mico y'ikirundi abagabo bahamagarirwa gukingira abagore, umwe wese akingira umutambukanyi wiwe. Ico bita
ko yari amacakubiri, ahubwo kwari ukugabura ibikorwa, na cyane cyane bakagabura ibikorwa bafatiye ku bikorwa by'inguvu. Ibikorwa by'inguvu bigahabwa abagabo, ibikorwa navyo bitarimo inguvu nyinshi bigaheberwa abakenyezi. Nico gituma abakenyezi bari bafise ubutumwa bwo kuba bayinarugo, umugabekazi mu rugo. Umugabo yaja guhiga, nukuva yarafata urugendo akagenda, umukenyezi nawe akaba ari wasigarana urugo. Nico gituma yari umuzezwa nzu akaba umunarugo. Erega hariho imico ihindutse ubu mu migenzo y'ikirundi, umugabo ahohotera umugore yaba ari kivume. Niyo gaciyemwo umugore akagenda buje, umugabo niwe yaja kumurondera kandi yagenda atwaye inzoga z'amande, kuko yemeye umugore akagenda buje. Ntibibaho, umugabo yaba ananiwe no gutunga urugo. Uravye neza mu migenzo y'ikirundi, abakenyezi bari bafitiwe impuhwe. Murumva yuko umukenyezi yabazwe ivyo mu rugo, ariko tumenye ko umuvyeyi we yama iminsi yose afite umwitwarariko, na cyane cyane umuvyeyi yibungenze. Je ndavyibuka naje ngikura ncaruka, umukenyezi yibungenze aciye ahantu bariko baragana, bacavuga ngo banzuce ngaha tuguhe umutobe, tuguhe imihwi, genda ufunguye. Vyerekana yuko umukenyezi yamye afitiwe impuhwe mu migenzo y'ikirundi. Umugabo yama afise ubutumwa bwo gukingira umukenyezi wiwe. Mu migani twize tukiri bato niho mpora ndabibonera, ngo habaye umugore yashaka kwigira umugabo mu rugo, hanyuma rero akama amwereka yuko ari wari umugabo. Umunsi umwe umugabo acavuga atego ndemeye ko we uri umugabo mu rugo, mugabo nawe mu kuryama uca uryama mu bwinjiriro, kuko umugabo yamye ari waryama mu bwinjiriro kugira ngo hateye umwasi umugabo ari akingira umuryango, akingira umugore. Hanyuma rero umugore nawe acaravuga ati none bibaza ko je ntobishobora. Umugabo ati tuguze nta ngorane, baca baraguza, umugore acaryama mu bwinjiriro. Hanyuma hacatera ifyisi itwara impene mu nzu. Umugore yumva ifyisi iborogeye ku mutumba wo hakurya, ku kandi gacimbiri. Umugore aza kuvyura wa mugabo ati vyuka ifyisi irateye. Umugabo ati ntiwavuze kuri umugabo mu rugo, genda bari wewe urwanye irya fyisi. Umugore atangura kujugumira, aragugumwa. Hanyuma umugabo acaravyuka, acahitana icumu ryiwe, arasohoka. Hanyuma acacumita icumu mu gitumbutumbu c'igitoki. Umugore arumva ko icumu ryinjiye, umugabo acavuga ngo ndaguhaye ngo nzoza gukora mu vyimbejo. Acarigarukira kuryama. Umugore ati yafyisi urayishe? Ati ndayihaye, ati ejo tuzobona umuvyimba. Ngo bwabundi abagabo muri bikoko. Kuva uwo munsi umugore yaciye yemera ko umugabo azorara ku bwinjiriro kugira ngo amukingire. Murumva yuko rero mu migenzo y'ikirundi umugore yamye tumufitiye impuhwe ari uwo gukingira. Mugabo igihe igikoroni kije niho batanguye kutwinjiza mugana twe turi bijuju. Ngo abagore ngo barakumirwa, natwe abarundi ngwego, kandi bitari ivyo. Duca twemera ngo umuzungu yavuze. Je narabonye ibi vyago Uburundi bwaciyemwo, abakenyezi benshi bahungiye i Buraya, muze murabe ingo zabo zaciye zisambuka. Kubera iki? Ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Tuzoja kubwira umuntu afise imigenzo yiwe ngo korera ku migenzo yiwe, urugo ruca rusambuka.
rero ngaha mu Burundi nico gituma tuvuga tuti dushigikire umukenyezi dushingiye ku mico yacu. Ingo nyinshi zarasambutse mu bari bagiye Burayi. Kugira ndabimenye naragiye gutemberera urugo rumwe, umukenyezi wo muri urwo rugo i Buraya yarambwiye ati Jesse nshobora gukurikira imigenzo y'abakenyezi b'abazungu. Ati sinshobora, ntibishobora kumvikana ingere jewe noho umwana wanje umugabo wanje ngo abari wamwoza, ngo sinshobora, ngo noba ntayakaranga. Naciye ndaba neza nzungurutse mu zindi ngo z'abarundi bahungiye i Buraya, abana babo ntibazi Kirundi, bose bivugira igifaransa. Mugabo muri rwa rugo rurimwo umukenyezi w'ukuri, bose abana bavuga Ikirundi. Muca mwumva ubudasa. Twebwe icari kihari kwari kugabura amabanga. None rero ko abakenyezi bemeye yuko byose babikora, twe twaciye twugurura, kuko urumva twe byari bisaza. Twavuga tuti bigumye tubiha abagabo, ivyoroshe tubiha abakenyezi. Hanyuma abakenyezi bavuze ngo turashoboye, duca turugurura tuti nimwiyizire. Ntaco bidutwaye rero twebwe abagabo, ntaco bidutwaye. Abakenyezi rero ni mureme, twebwe abagabo uko bukeye uko bwije tuguma tuza turahanurana kugira dufate neza mwebwe abakenyezi. None gantuze ukunda ntumurinde umuruho. Abagabo mutegeza kumva ari twa badukunda abakenyezi bacu, tubarinde umuruho, tubashigikire mu bikorwa barimwo. Tuzi yuko mu migenzo y'Ikirundi nta mugabo agwana n'umugore. Abagayitse nuno munsi umugabo yamara agwana n'umugore murazokumviriza. Ababanyi batwenga umugabo ntibatwenga umugore, naho yoba kubitwa. Erega n'abagabo hariho abakubitwa, mugabo ntiyubahuka no kubivuga. Nico gituma twokwama twitwararika kuba bagwaneza mu rugo iwacu, kugira ngo ntidutere ibibazo. Uko murumva niyo umugabo yoba hohotewe nibibazo mu muryango kandi ntiyubakwa kubivuga. Hanyuma rero gutaramunda murazi ico bivyara, uvyara ibihumye. Uno munsi rero twe twaje guhimbaza iteka ry'umukenyezi, umukenyezi w'i Burundi iteka afise. Twaje rero kwifatanya namwe barundikazi, kuko mwaratweretse ko muri abahizi. Twe twara twibaza ko mwokora ivyoroshe gusa, none twasanze mushoboye. Dufata akanya rero tubakeze kuko mushoboye nibigumye. Erega kera no mu mashure barabashira mu mashure yo guteka gusa kugira ngo mutunganye ivyo mu rugo. None twasanze mushoboye kubaka, murashoboye gukora imiduga, murashoboye hariho umwuga ntarabona umukenyezi, sindabona umukenyezi w'umukarani. Mugabo abo kwibeto ndababona, mugo umukarani sindabona, ariko aravuga ngo hange birava. Hariho akazi kagoye. Urazi wikoreye isanduku ry'umukeke uri kuriruka ngo hange birava, hange birava. Umukenyezi kugira vyemere bijya, ijwi ryiwe ryohava ritumvikana ngo bamubise. Mu Burundi rero nari mvuze yuko duhimbaza ubuhizi bw'umukenyezi kuko batweretse ko bashoboye. Umukenyezi mu gihugu cyacu koko yari umuhizi. Tuze turibuka bamwe bamwe. Hajya nariri ku mutima naho bamuvuze ko byinshi, yaratwaye igihugu kandi abarundi ntibagomutse ngo batwagwa n'umugore. Ico gihe umukoroni ntiyari bwaza.
turavye hariho umukenyezi ahubwo dukwiye kubona bamwubakira icibutso. Umukenyezi yitwa Namujandi. Inamujandi niwe wa mbere atigeze yemera umukoroni kwamuhagarara ku gahanga. Mbere n'igihe umukoroni yagena umuganwa aja gutwara hariya mu gice ca Kayanza, Namujandi yaramugwanije kuko yemeye kugendera ku vy'abakoroni. Aragwanya abakoroni gushikaho nobabwira yuko ipozisiyo ya mbere yoba yarabaye mu Burundi yabaye indora, abakoroni bagiye kugwanya Namujandi. Hanyuma baramufata, n'abarunyota nabo nyene barafashwe, abo bose n'abagwanya abakoroni. Namujandi baca bamwica bamuturiye, Runyota nawe baramumanika. Ngo ico gihe ngo carazira kumanika abakenyezi, Inamujandi baramuturiye, babishe itariki 29 Munyonyo mu 1934 babiciye Igitega. None ga ntuzi uwo mukenyezi sumuhizi, ni umukomera amashi. Ahubwo ndabasabe muhaguruke tumwibuke umukenyezi w'umuhizi nk'uwo yagwanije ubukoroni. Murakoze cyane. Nukuza turibuka intwari. Mu bakenyezi b'u Burundi twarabonye intwari nyinshi. Muri kahise atarakake mwarabonye umukenyezi Kinigi Silvia, aho intwaramiheto zari zejeje kugandagura indongozi z'u Burundi, zagiye kumurondera akavuga ati ntaco tuvugana mwabinywa amaraso mwe. Uwo mukenyezi wabo kakabwira abahejeje kugandagura intwari abagabo, akababwira ati ntaco tuvugana mwabinywa amaraso mwe. Uwo Kinigi ntimwumva ko kwiyamashi? Umukenyezi mu Burundi numuhizi, tube tububaha abasha. Ikibabaje umugabo yubaha umukenyezi bacavangwa agabwa n'umugore. Muga ivyo vyose vyaje bivahe? Nababwiye ku mico n'akaranga vyacu vyatitutse. Abakenyezi n'abahizi, ehe ndabereke n'ubu dutanguye ingendo yo kurenganura umuryango w'abatwa mu Burundi. Mu batwa umuhizi wa mbere yabonetse umushikiranganje n'umukenyezi. Mukomera amashi. Sivyizanye tumaze gufata ingingo yuko dutegerezwa kurenganura umuryango w'abatwa mu Burundi kugira ngo nabo biyumve nk'abandi barundi. Twari gushobora kurondera ugasanga turatoye umugabo, muga twagumye turondeza dusanga uwo tubona umuhizi wa mbere muri uwo muryango w'abatwa dusanga n'umukenyezi. None mwari muzi uri kuratora abakinyi ushira mu kibuga ko vyoroshe, none ariko kivyaguye ku mukenyezi kandi agatogwa n'umugabo. Jewe erega hari n'ikindi, burya abantu bavuga ngo abakenyezi ngo barakumirwa. Mu Burundi umugabo yatiwe n'umukenyezi wiwe yacaho umunyakirago, ndabeshe babataba babivuga. Abakenyezi nibo baca bafata kubituga abagabo babo, nawe yaba ahejeje gusimba intambwe yabateye iyindi ntambwe kuva kera. None ko abagabo batigeze bavuga ngo ntibishoboka ngo ubaye umushinga ntahe umugore wawe ntagenda kwegereye? Eka abakenyezi baca abanyakirago. Vyerekana ko mu Burundi
umukenyezi yamye afise agaciro. Mugahaje umunyamahanga akavuga ngo umukenyezi ntagira agaciro kuko iwabo batagira agaciro, baciye umenga no mu Burundi nta gaciro abakenyezi bari bafise. Jewe ndemeza ko abakenyezi bari bafise agaciro. Hajya hariho ico namansabira abantu kuba. Hajya abakenyezi nabivuze yuko aribo bibungenga ubuzima. Ico umukenyezi yishe kirapfa. Ico umukenyezi akijije kirakira. Eva niwe nzanyi y'akarongo ku isi. Yakwezi igicumuro adukwegera urupfu. Mugabo kubw'ubuntu bw'Imana, Imana cica ku mugore nyene kugira turokoke. Yaciye ica muri Bikira Mariya atuvyarira umucunguzi, tuca tuba turarokotse. Umugore arakiza, umukenyezi arakiza. None rero abakenyezi mwiyumve, mwese turabakeje kandi tubifuriza kuba abahizi, kuko imbere yanyu murafise abandi bakenyezi b'abahizi mwisunga. Hanyuma mugire icizere yuko twebwe abagabo natwe tubashigikiye kandi tuzokwama tubashigikiye. Abagabo rero muvyumve yuko dutegerezwa kwama turiko turashigikira abakenyezi bacu, na cane cane ko ubu batweretse ko nibigumye bishoboka, babishoboye. Tubashigikire natwe batumirira amate. Ntuze aho umuntu ashaka kukumirira amate ukanga. Abagabo rero ni muvyumve. Uyu munsi mukuru ndanezerwa cane kuko inzego nyobozi z'igihugu cacu nazo ziritwararika ubuzima bw'umukenyezi. Kuko uyu munsi mukuru murumva yuko watangujwe icese mu 1977 mwavyumvise. Ariko Burundi mu 1979 bwaciye bwemeza amasezerano mpuzamakungu yiyamiriza ikumirwa ry'abakenyezi. Mu 1980 naho niho haciye haba igitabo c'amategeko agenga abantu n'imiryango, aho rero umukenyezi yatangwe gukingirwa mu mategeko. Ukwabirana vyaciye bija mu mategeko y'u Burundi. Mu Burundi inzego z'igihugu zagumye zibandanya mu mategeko no mu bijanye n'intwaro. Igihe bari mu biganiro vy'Arusha, bari abagabo gusa ngira ngo nta mukenyezi ico gihe yatwara umugambwe. Abagabo bavuga ngo abakenyezi tubahe ngo 30%. Geragenda ndabwira abakenyezi ibi vyo kwama muvumba sivyo, kubera murabahizi. Ubugabo burihabwa, kurindira ko abagabo aribo babaha sivyo. Nimukore bijya abandi bagabo bakora, mukore imigambwe muyishigikirane, hanyuma namwe muheze muze murarurira namwe bw'abagabo nkuko abagabo no munsi baba bashaka kubarurira. Mugabo kugira tubafashe muri ubwo buhizi, tuza turabafasha no mu burambe. Nico gituma inzego z'ubu zaragiza akabirya, bavuga ngo ibice 30%. Ubu mwibwirizwa shingiro duca tuvuga tuti n'imiburiburi ibice 30% kugira ngo ntagire usubira kubazimba, mbabahe na 80%. Ndakenguruka rero kungena ibintu bimeze, kuko ndavye nko mu nama nkenguza amateka abakenyezi bashika ibice 41%. Murumva ko twarengeje 30%. Mu nama nshinga amateka abakenyezi bangana n'ibice 39%. Murumva naho nyene twararengeje. Mu basitanteri bari mu gihugu cose bangana n'ibice 36%.
nico gituma tubemereye kuguma tubashigikiye kugira ngo namwe muja habona n'abandi babigane. Ariko rero naho biruko uko dukebura abagabo niko dukebura n'abakenyezi. Harageze yuko umukenyezi nawe yiyerekana koko ubuhizi bwiwe mugakerebuka. Uyu munsi icivugo mwatoye ni umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Iki civugo ntiriwe ndakekeranya, niyumvira yuko muzi ko nanje canejereje kubera mwatoye ivyo nkunda. Icambere nakunze nuko twahujije ko dutegereza gukamisha isi Imana yaturemeye. Iryo niryo terambere rirama. Tutemeye gukamisha isi Imana yaturemeye, nta terambere rimwe rizopfa ribayeho mu gihugu cyacu. Kuko n'itegeko rya mbere Imana yahaye umuntu ku isi, yamubwiye iti ngira itongo ririme uribungabunge. Iki civugo ni mutima mweranda yakibashizemo. Ririme uribungabunge, uburimyi ibidukikije. Murumvaga ntuze aho nta mutima mweranda mwumva arimwo. Dukamishe iyi si Imana yaduhaye. Hajya umurimyi ariko arangura ubutumwa bw'Imana. Uwuteye igiti aba ariko arangura ubutumwa bw'Imana. Uwuciye umuserege aba ariko arangura ubutumwa bw'Imana. Kuko Imana yavuze iti ngiyi isi ndayiguhaye, yirime yibungabunge. Imana ntiyogira kutugabira hanyuma duce twonona ivyo yatugabiye. Imana yaraduhaye isi, ikiduha n'umwidegemvyo wo kuyihingura. None duciye tuyifata nabi ga yemwe, Imana izoba yakoze ubusa, tuzoba tuyigayiye. Rero naganda bakebure mwese, umuntu wese yemera Imana ategerezwa kurima iyi si yongere ayibungabunge. Narakunze cyane buramatari w'Ikarusi kandi n'umukenyezi nawe. Uwo mudamu yavuze ati sinkeneye abantu bokereza ibigori kwibarabara. Uwukeneye ikigori nakirime azocokereza iwe, ntarigara ry'ibigori. Abafonctionnaire bose bari barananiranye kurima, baciye barima ibigori kugira ngo baronke ivyo botsa. Ewo muramatari n'intore nubwo n'ubukerebutse. None kwivyo atarije nabimubwiye, yavyibwiye gute kugira akaburira abantu gukunda guhingura isi. Nagira nanje ndabakebure ntihagire umuntu numwe yitwa ngo n'umukozi w'igihugu abaho atagira akarima kiwe. Dutange akarorero. Hariho abaciye biraba ngo ubwo ndafise akarima. Nagira ndabajya karabasha, nta urimarima aho yarimye. Kandi ivyo nivyo nagira ndababwire, mu buzima bw'umuntu ikintu ca mbere kirondererwa kuruta ibindi ninda. Utayironderera nambanzi buye. Aha twese turabakunzi binda. Kuko umuntu apfuma yemera no gupfa gapfa ngo aronderera inda yiwe ngo nayinda. Urata ubwoko kubera inda. Twese turabakunzi binda. Utayikunda oya nta numwe abaho. Kuko niyo umuntu ashonje apfuma avuga ngo ndavyiba ngo bapfume babintsindako. None rero tuvyumve neza iyo nda tuyironderere mu bugwaneza, ntituyironderere twiba dusega nta gushera. Rero nico gituma je ndayikunda. Naciye ndabakebura mwese nti umunwa wose uronke icurya n'uwiwanje urimwo.
kandi naciye mfata iya mbere mu kurima. Iyo inzara rero iteye mu muryango ndababwira, inarugo niwe wa mbere akogwako, umukenyezi niwe wa mbere. Iki civugo mwagitoye mubizi neza. Iyi inzara iteye mu rugo, umukenyezi niwe wa mbere agira ibibazo. Mwene babandi Matata yavuga ngo aca ateka iswime ngo kugira abana bakunde baryame. Ujyana umugabo aza guteka iyo swime, eka ni umukenyezi. Umukenyezi rero niwe wa mbere wo kurwanya inzara, kuko niwe azi ico arico, niwe azi yuko abana baraye ubusa ari watangura kubabara. Umukenyezi niwe wa mbere atangura kuvuga ngo ndaguye mu bana, umugabo nawe yagiye guhiga. Barasonza nivyo, umugabo agatangura kurondera iyo aja guhiga. Mugabo umukenyezi ni narugo asigarana urugo, niwe wa mbere avuga ngo ndaguye mu bana. None rero iki civugo kirakebura, ni ciza cyane. Ni muri iyo ntumbero rero urwego nshingwabikorwa rw'igihugu rushaka ko umukenyezi agira uruhara rukomeye mu iterambere. Turabishaka kandi tuzobikora gushika tubishikeko, hamwe umukenyezi biboneka ko mu gihugu cy'u Burundi ari wari inkingi y'iterambere. Kugira bishoboke rero, umukenyezi ategerezwa kuronka ahashikiririza ivyiyumviro vyiwe. Urwego nshingwabikorwa rwa leta rutegerezwa kurondera ingene umukenyezi ashobora gushikiriza ivyifuzo vyiwe. Hariho ubushikiranganje bumwe bumwe bufise novuga nti agasata karaba iterambere ry'umukenyezi. Nko mu gisirikare no mu gipolisi ndazi yuko ico gisata kiri. Mbene kuko none tutogisha mu bushikiranganje bwose. Abashikiranganje bamperekeje bavyumvise. Nimushireyo agasata karaba iterambere ry'umukenyezi mu bushikiranganje bwanyu, kugira ngo erega nibo beshi batagiye mu iterambere ntaco twokwanzura. Abakenyezi n'ugwaruka muzobona nama ndabashira imbere mu bushikiranganje. Rero habe hariyo ako gasata, erega nagasata gatoyi kuko nako guhanahana ivyiyumviro kugira mu migambi mutunganye neza mutashize inyuma umukenyezi. Si uvuga ko ari ca gisata kimwe canditswe mwibwirizwa shingiro cyangwa mu mategeko agenga urwego nshingwabikorwa rwa leta. Murashobora kuvuga muti twagize umugwi ngaha mu bushikiranganje uraba ibijanye n'iterambere ry'umukenyezi. Ivyo birashoboka. Nico gituma nagomba no gukeza rero ubushikiranganje kubona bwaraye bushizeho inama y'abakenyezi gushika ku mitumba kugira baze baraganira. Bategezwa kuronka aho baganirira ivyifuzo vyabo, hanyuma bidushikirize natwe turaba ingene twobishira mu ngiro. Ni muri iyo ntumbero kandi nyene hashinzwe banki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi, kuko birakenewe yuko mufatwa mu mugongo kugira mushobore gutera imbere. Nico gituma kandi no mu bushikiranganje bujejwe iterambere ridakumira bwashize mu ntara zose umugambi wo kwigisha abakenyezi bari mu mashirahamwe ingene bokoresha amahera barose, ukuziganya no kuguranana. Ubushikiranganje bwagize neza gushikiriza mu ntara zose abajejwe kwigisha abakenyezi ibungabungwa ry'amafaranga, haba mu kuyagwiza canke mu kuyabika. Ubu rero tumenye ko turi mu gihe cyo kumenya gukoresha amahera. Uno munsi tugeze mu gihe
si ca kindi ca torumira, oya, toruvyaza. Urosi ihera rivyara irindi rivyara irindi, kugira mu Burundi twese twibere abanyamahera. Ega birashoboka. Twebwe dukora amaboko mu mpuzu gusa, amahera azocaza tuyavyaza yandi. Navuze yuko iki civugo canezereye ku bijanye no gukingira isi, bihuriranye n'imigambi dufise yo gukingira isi, gutera ibiti bibana n'ibiterwa. Nagira ndabwire yuko Uburundi n'agaku gatoyi cane, kabamwo abantu benshi cane. Nta hantu na hamwe ku bwangingo hakwiye gusigara hatarimwe. Nico gituma rero ndabahamagarira gutera ibiti bibana n'ibiterwa. Hariho abantu nabonye baziganye ishinge ntuze. Navuze nzoza kubabaza bambwira iryo banga ishinge ritubiki. Mu ntara ya Mugamba, rijya shinge ryose dukureho. Ujya mu karatusi no kutunywera amazi gusa, tera ibiti bibana n'ibiterwa, hanyuma rijya shinge muri hindura ivyatsi biribwa. Mutera ibiti vyinshi cyane, vyinshi. Naragerageje ngo ndabe igiti c'ikereveriyo, nsanga ni igiti gikomeye cyane. Ni igiti kivamwo imbaho, kiracanwa. Ico giti ugiteye mu murima kivamwo amase y'ibiterwa. Hariho abagira ubwoba ngo kubera ngo ari hunda, ngo ibiterwa ntivyokunda. Hageze kutera uca ugikokora. Amashami yaco agacavamwo ibirembezo, amababi akavamwo amase. Ibiterwa vyeze, ya kereveri ibandanya yo yikurira. Aho bukerejo ukayikuramwo imbaho ukubaka inzu. Ico giterwa nasanze ari igiterwa gikomeye cyane. Ngiye kugigirira isekeza abarundi bose bakimenye, kuko umengo no munsi tugifata mineneko. Kirimwo amase, kirimwo inkwi, kirimwo imbaho, kirimwo ibirembezo, kirimwo vyose. Kirakingira isi. Mugabo mu karatusi utunywera amazi yacu yose. Hariho abantu iyo tuvuga mu karatusi babona ko harimwo amahera. Uciye uwo mu karatusi uzosubira kuwucaheza imyaka ingahe? Genda rero ufate ukure mu karatusi ucurima ibiraya, ukuremwo ibiraya ucurima isoya, ukuremwo isoya urimo ibijumbu, ukuremwo ibijumbu urimo ibigori. Urabe za nkaratusi wosubiye kuzica umaze kugwiza amahera inshuro 4 kurusha uko wari kugumiza za nkaratusi. Ega ntuzubwo se ubujuju. Ufise inkaratusi umwe wese nagende akora iyo business, nanje nkore business yo kurima ibiraya turabuzorusha amahera wundi. Ibinebwe nivyo bitera inkaratusi. Umuntu wese yizeye umukaratusi ndazi ko ari kinebwe, ni mwirabe mutinya kurima. Amatongo y'u Burundi mugacamo yapfisha ubusa. Imana yari yaduhaye ngo tuyarime. Gukingira ibidukikije nuguca imikobeko. Mwaravyumvise, navuze nti ihangiro amazi y'u Burundi ategeza gushika mu nzuzi arongorotse. Nukuvuga azoshika mu nzuzi agiye aranyengetera mu kuzimu. Gutyo isi ikiguma ifise akabombera. Tukaba tuyikingiye. None rero twijukire imikobeko kugira amazi yose y'imvura ace mu kuzimu mu gushika mu myonga. Muhiri wanyu abanyagisagara cyane cyane abanyabisagara mwimbe ibinogo vyakira ry'amazi y'imvura avuye ku mazu yanyu. Ivyo binogo vyo bagirira akamaro. Ubwa mbere urashobora kureka amazi ukoresha. Ubwa kabiri urakingiye mugenzawe aba hepfo yawe. Hajya ntimurabona ico igisagara ca Bujumbura hariya muri zone Buyenzi ntimurabona ico bazira. Kera hajya mubona muri Mutanganoro mu Gihosha hariya hose yari isi ndimwa. Amazi yose aranyengetera agaca mu kuzimu. Hajya mu Kigobe yari isi ndimwa. Hajya muri quartier y'indwi mu Ngagara yari isi ndimwa.
Gasekebuye hajya ari isi ndimwa none uba amazi yose akoroka atemba aja mu Buyenzi. Nta kuntu mwokingira Buyenzi gayema mwimbi binogo mu mihani wanyu kugira mukingire bene wanyu baba hepfo yanyu. Mutere ibiti by'ivyamwa mu ngo zanyu. None nk'abanyabujumbura nama numva bavuga ngo hariya mu biti bavuga Kiriri na Rohero. Kubera iki batotera ibiti mu Bwiza? Kubera iki batotera ibiti aho hose mu Kigobe kugira naho hitwe mu biti? Erega ko keza murondera mu Rohero na Kiriri ngo ni mu biti, birashoboka iwanyu. Tera ibiti, ibiti vy'ivyamwa, ibiti vy'igitutu mu bitere. Ariko nama niyumvira igituma abantu batarima amabungo. Amabungo arimwe umutobe uryoshe uzimvye cyane. Ibungo ntirikubwira ngo mbagara. Jewe ndayarima no kugwara nabonye ritagwara. Erega urashobora gutera umwembe muhira ugaca uritondesha ko ibungo, kandi ibungo riba hose ni Bujumbura harimo. Wateye umucungwe ugaca utera n'ibungo rigaca ritonderako kigaca citwa igiti c'umucungwe n'ibungo. None habuze iki? Ega turiko turakingira isi, turiko turondera n'ivyo dufungura. Amahera wogiye kugura ivyamwa, ayo mahera ucakoresha ikindi. Ucupa umuyagura urukwavu cari umuswi w'inkoko. Kari mwarumvise ko umuswi w'inkoko uvyara inka. N'urukwavu narupimye ncasanga nago ruravyara inka. Bukene ni twe tubukwega kubera ubunebwe bwacu. None rero nogeye kuri ico civugo mwatoye kugira ngo nkebura abarundi. Ntibibi vy'abakenyezi gusa, nibibi vy'abarundi bose. Mu gusozera nagira mbanze ce ku masonga ibibazo bimwe bimwe nyamukuru bihanze abakenyezi. Ega ndabizi kuko barabimbarira. Muri iki gihe hariho ingwara yeze, abakenyezi barahahazwa mu ngo. Abakenyezi barahazwa mu ngo. Nagira mbwire abagabo bitwaza igikenye. Teshwa mute. Nimugeze ngaho. Nta mwanya tugifise w'amatati. Ubu dufise umwanya wo kubaka igihugu. Abagabo barara baradutera induru mu miryango mu kibano. Dutegeza kubafatira ingingo. Kuko igitabo mpanavyaha kirahana gutera urwamo mu bantu bisinziririye. Mu Gifaransa bavyita tapage nocturne. Igitabo mpanavyaha kirahana guhohotera umuntu. Umugabo akubita umugore aca yirigwara imindwi yose adahembwa. Ibihano biriho. Kiziba imirima tuyifise y'amakomine. Yirigwa ararima. None twogira gute? Ko abakenyezi muca bavuga ngo umuciye amande umuryango uzobuhovye. Ngo umugiye kumupfunga ngo none twogira gute? Mugaca mubakingira ikibaba tuzobahanisha ibindi bihano. Abakenyezi ni bihagarara ivyo kubahohotera mu miryango. Umugabo akubita umugore n'umuvumo. N'umuvumo kandi hajye umugabo hajye umuntu agwana abayivumye nawe nyene abayisuzuguje n'abana baramugaya. Reka kwikwegera umugayo. Ni mube abagabo koko mu muryango. Hamwe mwebwe bavuga bati umugabo n'umugabo nyene. Kuko murazi yuko ikintu ciza n'umugore ari umugore haje ibikomeye bacavuga ngo urahabera umugabo. None namwe ni muba abagabo intungane. Ahari abagabo ntihagwa ibara. Ntivyumvikana ko wowe uri umugabo mu muryango hanyuma urugo rwawe rukamara uriko ruragwa mwibara. Ntivyumvikana. Abagabo bariko baharika abagore. Reka duhere ku ndongozi. Indongozi bizoharika umugore, leta nayo izokimuharika. Igihugu kizomuharika. Kuko birateye isoni uri umuntu w'indongozi wari kuba karorero. Muze musome no mu ijambo ry'Imana. Imana yari yaravuze yuko kugira ubumwami kizira guhahamira abagore. Ngo n'umuntu adakwegwa n'abagore benshi.
muze muraba bami bose bagiye kurongora abandi bagore, abagore barabatwaye umutima, uburuhiro barikura ku Mana. Akaroro turakabona kwa Salomo, turakabona kwa Badawidi, tukabona ku bami benshi. Ugiye mu bagore benshi ucutibanga, ntivyumvikana rero ko tuzogana n'abantu b'abatabanga. Indongozi mwe muvyumvise, uko muzoharika igihugu kibaharika. Turabe duhiganwe guharika, igihugu kibaharike namwe muharike, turabe uzotsinda uwundi. Abakenyezi n'ubu hariho abantu bakibona yuko badafise uburenganzira bungana n'abagabo. Abakenyezi ni kiremwa muntu, duharanira rero yuko bose bagira amahigwe angana ku vyiza vy'igihugu. Ico iyo tukivuze keshi abantu bumva ibiti. Igituma abantu bumva ibiti nukubera ko ari ukuja kurya igihugu. Amahigwe angana nukuvuga yuko ivy'igihugu abantu bose babinganamwo. Hanyuma abadukorera, abakorera igihugu bateza kuba abahizi. Ntituraba ngo n'umugore canke n'umugabo, n'umwigeme canke se umwigeme. Twebwe turaba abahizi kuko igihugu cacu cakinyoshe nuko kuntu ko kugabura ibiti. Ngo abahuta abatutsi, ngo abamanuko n'abarengero. Oya, abakorera igihugu barabahizi, ntibagira ubwoko, ntibagira igitsina. Iyo tuvuze amahigwe angana rero ntituvuze kugabangana ibiti, kuko ubu uzobitwara usange nawe biciye bikugendera ukundi kuntu. Abakenyezi ndabakebure rero, ntimuvugiye ngo kunganya amahigwe mu gihugu ngo nukuronka ibiti. Murashobora kuronka na 90% mukabipfisha ubusa, ugasanga bacavuga ngo abakenyezi nta kigenda. Mugabo leta ntako itazokora ngo igume iharanira ko abagabo n'abagore bagira amahigwe angana mu vyiza vy'igihugu. Hariho ikibazo citwa gutorana hagati y'abakobwa n'abahungu. Nagira ndabwire ko iki kibazo kirimwe imice ibiri. Hariho gutorana ibintu bihera no gutorana ibidahera vyitwa vy'umuryango, vy'akame mu muryango. Ivyo bintu tubaze tubitandukanye. Igiterugwamo ni itongo ry'umuryango, kuko iryo tongo ni iry'abayengero, si iry'abajiji, si iry'abaki. Iryo tongo ni iry'abanyakarama, iryo tongo usanga ari nk'akame mu muryango. Kurifata rero ngo urimanyure urishire uwundi muryango biragoye. None rero jeno babwira abo bagabura amazu ico si kibazo, kuko inzu nabo bahungu ntibazoyibamwo bose. Ntibikunda. Imodoka nibisanzwe, ibutike nibisanzwe, mugabo iyo hageze kwitongo ry'akame aho rero haca haba ibidasanzwe kubera imigenzo, imico n'imigenzo by'abarundi. Ibintu byose rero tubikore dukurikije imigenzo yacu, ntituje kumohe bajya bafise imigenzo yabo. Mu Burundi umukuru w'igihugu atowe bacamwita se Barundi. Ngovuga yuko muri Tanzania umukuru w'igihugu atowe aca yitwa se Batanzania. Haramurumva se Batanzania mwebwe? Baragerageje baca bagira baba wa taifa, muga n'umwe musa nta wundi. Murigera mwumva mu Rwanda bavuga ngo se Banyarwanda? Kugira ndababwira imigenzo n'imico y'igihugu niyituga igihugu cyose. Imigenzo rero y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntayisisana n'imigenzo w'ikindi gihugu, kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aca yitwara nk'umuvyeyi. Ivyo rero twame tubizi, imico n'imigenzo yacu niyitugenga n'iryo banga ry'u Burundi. Abarundi bamye bemera Imana imwe rudende. Nico gituma mubona abarundi tutumva ubuyega iyo twicaranye, abayisilamu, abaporoti, abakatolika twicaranye imbere y'Imana nta buyega tugira. Muga mu bindi bihugu urashobora gusanga abakristo n'abayisilamu baticarana. Muga twe mu Burundi kubera ibanga ry'u Burundi twemera Imana imwe rudende, twiyicariye imbere y'Imana ntidusubira kwibuka ko turi abayisilamu, abakatolika, abaporoti, twese duca tuba abarundi imbere y'Imana dawe wa twese. Murumva ko nkaho dufise umuco wacu.
none mwibaza ko ibindi bihugu ariko bimeze? Tuze turumva aho tugeze. Reka rero mpereze ku mpanuro. Iya mbere ndabahanure, abakenyezi nimwe muri benshi muzikurikije, abarundi twese ruzoca tuzikurikiza. Icya mbere, dukura imyidodombo mu gihugu cy'u Burundi. Kwidodomba nivyo vya mbere bizana ingorane mu gihugu. Umuntu yidodomba muzosanga ari wavamwo intagondwa. Umuntu yidodomba muzosanga ari we kinebwe ca mbere, kuko nta muntu yidodomba ari ku kivi. Nagira rero ndabasabe abarundi tuvemwo umutima wo kwidodomba, tuje ku kivi dukore. Ahandi ho twava tuvamwo intagondwa. Ubwa kabiri, abagabo tuve ngaha duhindutse. Tuve ngaha duhindutse, twiyemeje ko ubu turi abagabo mu rugo. Umugabo ahari umugabo ntihagwibara, habiri ivyiza gusa. Ngo nta mwongo buri sato ibidahizwe. Namwebwe abakenyezi birabaraba. Mu bantu basambura ingo n'abakenyezi barimwo. Mu bantu basambura ingo n'abakenyezi barimwo. Ubu hariho abakenyezi baja kwironderera abagabo. Hariho abakenyezi bahiga udusore, turabizi. Bakaturiha n'amahera, bakabagurira n'imiduga. Ivyo byose turabizi. Hariho abakenyezi bafise naho bapanze amazu baza barajana udusore canke abagabo. Turabizi. Namwe muva hamuhindutse. Dukeneye ko Burundi kiba igihugu umurima mwiza urimwo abana b'Imana, Imana ikunda nabo bakayikundira. Mumenye ivyo twanka. Jewe ndanka ubunebwe, ndanka ubunyonyezi, ndanka akarenganyo, ndanka igiturire. Ndasubiramwo. Ndanka ubunebwe, ndanka ubunyonyezi, ndanka akarenganyo, ndanka igiturire. Ndabasavye indongozi zose n'abarundi mwese, mureke kuruhisha abo mwashize imbere. Mureke kubaruhisha kubusabusa. Narabugururiye telefone, ndabaha umutwe mujyana n'ugutwi. Ubu turashobora no gutora umuti w'ikibazo iki, hahera indwi nkaza mbona umuntu akindungikiye kuri WhatsApp. Ico kibazo nyine cyarahejeje gutorerwa umuti. Uwo muntu ntabashaka kunduhisha. Iyumvire narahejeje gutora umuti, haheze indwi nkaza mbona umuntu arungitse ngo kuri WhatsApp ngo tabara umuntu. Ntanazi n'ivyo ari vyo, ntanazi niyo bigeze, kugira ntumwanya wo kubisoma. Abo n'abansamazi. Reka kuruhisha indongozi. Bashira ukuri. Umuntu atsinzwe n'urubanza niyemere ko atsinzwe, meraho intahishize. Mu migenzo y'ikirundi bavuga bati umugabo nyamugabo yemeraho intahishize. Kunguruza urubanza niyo warenganijwe, ukabibona koko ko warenganijwe. Mugabo hari ibihora bimbabaza. Hariho abantu bakwiye kwihana. Hariho umuntu aba ashaka kurenganya umuntu yamugaye, kubera abona agendera muri ya ntebe y'ibigombo. Agaca avuga ngo sawa, ngo ce nuguruza, ngo ndagiye Bujumbura, ngo je ko nigira n'imodoka atangorane, ngo nawe ugogwe uzoca ubiheba mbe ngutsinze. Hariho abantu bameze uko. Nagira nsaba abacamanza batangure kumenya ingene bahinyanyura mwe nabo bantu. Birababaje. Nasanze abantu barenganywa cyane n'abagendana ubumuga, imfuvyi n'abapfakazi. Mugabo rero nanje ngiye kuba basi umuvugizi wawe nta kundi. Mugabo nanje nzosanga yamurenganije. Hari habo maze kurenganura, ntaco ndavuga kuba barenganije. Akataretse kabagasema. Impanuro igira kane, nagira ndabasabe ntimwishinge musamara munegura abandi. Mwese mumenye kwinegura no kunegurana.
abakenyezi bose baguma babona yuko umenga bararenganywa. Mu gifaransa biyita victime. Sivyo, ntimwishinge muvuga ngo ndi victime utari victime. Vuga yuko koko umerewe nabi kuko umerewe nabi. Hari n'abarondera intambara hitari ukamenga bariko bashaka kwiganzura kandi basanzwe baganza. Ntimwishinge rero kunegura abandi, namwebwe mumenye kwinegura. Hariho abakenyezi bateye agahinda kuko abakororinda, abakenyezi baruzuye bakororinda. Abakenyezi bati bibondo bariho, birababaje cyane. Ugaheza kuvuga ko umukenyezi ari we buzima, ari we kirumara, ari wiki, ugaca ukororinda, ugacuta ikibondo. Ivyo bintu tugere tubihinduriye ngaha. Impanuro ya nyuma ndayihanura abarundi bose n'umuntu wese wa mu Burundi, tugira umutima w'ubuntu. Abarundi bamwe barangwa n'umutima w'ubuntu. Umuntu n'umuntu w'ubuntu. Ndabahe akarorero kamwe nako mugende murakinovora. Nimwiyumvire nk'umwana avuka kuri nyina w'umubegito. Uwo mwana agaca kurira mu mpimba, agakurira mu munyororo. Bakenyezi, gerageza mugira ubuntu kugira ngo abana banyu bareke gukurira mu munyororo. Nimwiyumvire umwana nyina wiwe akaba umunyabicumuro, uwo mwana agaca amukurikira gupfungwa atigeze acumura. Ikibabaje, hakabura na se wabo, hakabura nyinabo, hakabura na inarume, hakabura na mwene wabo, hakabura na muvyarawe. None gantuzewe, uwo muvyeyi gito niyo abagiye guhanwa kubera iki umuryango utosigarana uwo mwana, haka umwana kurira mu munyororo. Erega umwana kuriye mu munyororo ntacazovamwo. Tugiye gukora politiki tomoye yingene tuzohora dufata ivyo bibondo, kuko erega ufise umuvyeyi gito nta utaniye n'imfuvyi. Tubarere tureke kubakuriza mu munyororo. Bavyeyi, muze muriyumvira, hawo usanga ntimwari bwavyiyumvira. Umwana agenda agakurira mu munyororo kubera nyina wiwe ari gito. Aho ntimwari bwavyiyumvire, ndabahaye iciyumviro. Tugira umutima w'ubuvyeyi. Nta mwana mu Burundi yigeze yitwa imfuvyi. Ivyo bibaye muri ibi bihe twataye ubuntu. Nta mfuvyi yabaho kuko umwana ni uw'Uburundi. Aha twofata umwe wese akavuga ati mu marero y'imfuvyi ngende fata. Ikibabaje bajye bana bari mu marero y'imfuvyi nta numwe adafise umuryango. Bose barafise base wabo, barafise bayinarume, barafise bavyarawe. Birababaje. Ndabasavye mugira umutima w'ubuntu, turerere Uburundi. Ko ari umunsi mukuru twigina abavyeyi, abakenyezi, dutahana umutima w'ubuntu wo gukuza. Urakavyara uheke. None bivuga iki? Urakavyara uheke, vyarukuze, ukuze neza, ukuriza igihugu cy'u Burundi. Abana rero tubiteho cyane kugira ngo abo bana bose ntihagire usubira kutubana imfuvyi. Umuntu wese azi ko mu muryango iwe afise umwana ari mwirero ry'imfuvyi, ndamusavye agenda mutore amutunge. Haco muzoba nta bukene buzobatera ngo nuko batunze imfuvyi, ahubwo Imana izokibahezagira, muzorima vyimbuke muronke ivyo mubagaburira. Abarundi ndabasavye mugire umutima w'ubuntu. Umutima w'ubuntu niwo ndabasavye, byose bizoca bigenda neza. Ni ngaho mpereje subira gushima. Shimira ubwa mbere abagabo bose bemeye kuza kwifatanya n'abakenyezi babo. Tubakomera amashi. Hariho abagabo bavuga ngo bijya n'ivy'abagore. Ceshimira rero n'abagenzi bacu b'abanyamahanga baserukira amashiramwe mpuzamakungu, baserukira ibihugu byabo, nabo baje kwifatanya n'abarundi kazi. Ndabakengurukiye cyane. Ujya mutama wacu Damiyano mama, mbe umunsi mukuru nuwa bamawe
nawe yitwa mama. Ni mama mu Kirundi, si mama w'igifaransa, ni mama w'ikirundi mena a. Murumva yuko nawe nico itubashikirije ijambo ryiza, kuko nawe aruyumvamwe ubuvyeyi. None rero ndamukengurukiye nabo bagendanye bose batere baje imbere mu rukundo rwabo bakunda Burundi. Ndakengurukiye rero mwese abakenyezi mwigoye mugashika ngaha, mwese umwe wese ku cubahiro ciwe ndabakengurukiye. Nkengurukire ubushikirangaje bwateguye uru rubanza, mwaruteguye neza cyane. Nkengurukire abakenyezi, abakenyezi bubu barashiririye. Kera abakenyezi bize ntibemera gutamba, carazira. None ubu murerekana akanyamuneza, ubu murasohora kari ku mutima. Namwe ndabakeje abakenyezi mwatamvye mwese. Kera mwari mwabihebe, rero mwavuga ngo ntimuri abenegihugu, ngo abatamba ntibajya abenegihugu. None ndakengurutse ko mwabonye ko muri abenegihugu, mukerekana akanyamuneza bikagenda neza. Ndabakengurukiye cyane, ndabibashimiye. Ndakengurukiye n'abamenyesha amakuru bagiye baravyerekana kandi n'ubu muguma muvyerekana. Ndabashimiye cyane. Emwe n'abamenyesha amakuru bari bagoramye, ubu baragororotse. Baragororotse. None ndabateye intege. Umunsi twasubiye guhura muri ya nama nabemerera abesha amakuru, nzobibakengurukira cyane. Duce turangire dutere iyindi ntambwe. Tuzoruhuka umuntu wese akoze igikorwa giteza imbere igihugu, bijya biteza inyuma igihugu tubireke. Nta gucira imizi kuzimu igihugu cyawe c'amavukiro, nta gucira imizi kuzimu mwene wanyu, nta handitswe ngo imvugo yawe nibiyihezagira, ni mu kanwa kanyu havemwe imihezagiro, ntihaze higere havamwe imivumo, niho Imana nayo izobahezagira. None rero ndabakengurukira abamenyesha amakuru ko ubu musigaye muhezagira, mutavuma, mugakebura, kandi n'inkebuzo mutanga ndazishima gose. Hariho abantu bamaze gukosora ibintu bitari bike kubera abamenyesha amakuru, baza baravuga bati ngaha hari kitagenda neza, hariho uwarenganijwe. Ndabibakengurukiye rero. Nkengurukire rero mwebwe mwese abajejwe umutekano, mwese abaje kuri uyu munsi mukuru, ndabipfurije umunsi mukuru mwiza. Imana ibahezagire, murakoze.